Turongeye kandi kubaramutsa amahoro ya Yesu abane namwe abashike ko aho muri hose iwanyu. Turongeye kandi kubaramutsa tubibaha kandi ikaze kuri YouTube channel yacu Inaye TV. Tubabwira ngo turanezerewe rwose kubona muko muradukurikirana, na cane ku bantu baguma dusangiza Inaye zanyu mubandanya mukora igikorwa ciza n'ukuri Yesu abibahezagirire. Nuko rero nkuko mubimenyereye yuko YouTube channel yacu Inaye TV ari YouTube channel ishikiriza Inaye kandi Inaye zubaka, Inaye ziteza intege kubandanya mu gakiza. Rero n'uyu munsi kandi turafise Inaye ya mwene data yashimye kudushikiriza kudusangiza ivyo Yesu yamukoreye, ariko imbere yuko tubashikiriza iyo Inaye reka tubanze tumira amate gato turajama ngo tubandanye. Ego, nkuko rero naremeje kwibabwira yuko mu mwanya tuca tuza ngo tubandanye n'Inaye mwene wacu yaduteguriye. Rero imbere yuko tumuha kaze ngo adushingire Inaye vyose yamukoreye, nashaka wowe utari bwagire subscribe canke s'abone, ugire subscribe canke s'abone, hama iruhande ya subscribe na canke s'abone hariho agakengeri uheze ugafyondeko kugira ngo igihe cose dushize ku video z'Inaye zacu Yesu aza aguhezagire kandi uze wamwe ubu wa mbere mu kuzironka. Nuko rero tudatevye tutarandiriye, reka tumuhe ikaze mwene data adushingire Inaye y'ivyo Yesu yamugiriye. Kazi. Nitwa Nahayo Patrick, abasengera mu ishengero rya Pentecote ryo mu Gipara. Abantu mbangaha mu Kinanira nifuje kubashikiriza Inaye yanje ijanye n'ingene Imana yangiriye neza ikampa agakiza kantabara. Hari muri 2007 ubwo nagwara ingwara mu mutima ikambabaza cane, naravyimba cane mu mutima, nkabanza guhonda ku mutima kugira ngo nshobore guhema neza. Iyo ngwara igihe yamfata nari sanzwe ndumsengera muri Katolika. Yego, nari sanzwe nkasengera muri Katolike kandi nari nkomeye muri Katolika kuko nari umwe mu barongoye hari witwa Schoenstatt uhagaze cyane kuri Bikira Mariya. Nari ndawurongoye kuri college communale nigako, kandi nari ndongoye nari icegera c'utwara abanyeshuri bose mu vy'imahari, tubita vice president de la coordination. Ico gihe navugisha pure cane kuko nashobora kumara isaha yose cyangwa amasaha 3 ndiko ndavugisha pure ivyibukiro vy'ubunezeza, ivyibukiro vy'amagorwa, ivyibukiro vy'ubunahazwa. Nkavuga ico bita horezo, nkabivuga umwaka wose ntasivye n'umunsi n'umwe. No kuvuga uhihahira ugasiba wacu utangura A0 kubera batubwira yuko ariho uzoca mu ijuru. Rero nari nsanzwe kandi ndi muri Mouvement Mariale, nari muri komite ya Mouvement Mariale ya Paroisse. Umva no kuvuga ishure no kuvuga ibintu byo muri Katolika jewe nari ndabimenyereye cyane. Nari maze kuba no mwizigwa gose nkamanuka ni Bujumbura tuje mu bikorane mu bimahano nyene dukorane byo bajene
encadrement de jeune patire kanzana je n'urufunguzo rwo muri sakirisiya bararumpa kugira ngo mvuye ku ishure ko twava ku ishure mo tuvuye mu mihari kugira ngo nshobore kwinjira gutanguza louange. Hanyuma icyo gihe ndatangura rero ndagwara mu mutima nkabanza guhonda ku mutima kugira ngo nshobore kumera kumva ndafise amahoro. Ewana ndagwara rwose kweri, ariko Imana ni nziza, Imana ni nyabuntu iragahezagirwa. Se umwami wacu Yesu Kristo niyubaho cyane. Nuko icyo gihe ariko sinamenya ko ari umugambi w'Imana, sinzi ubu ndavyiganiye ndamubwira nti jewe ujya ndafise ikibazo ndagwaye kandi maze igihe kirekire mugabo sinaja kwa muganga. Nabibona umengo ni ibintu nyene bisanzwe mugabo nkumva ngo bambandanya ndemba. Rero haheze iminsi niho nanegera umuntu w'umukizwa ndamubwira nti je ndafise ikibazo cyo kugwara mu mutima, kandi icyo kibazo mfise nagerageje ndavuga ishapure bikwiye ariko sinarose amahoro. Rero gushika isa nta mahoro mfise basha. Uwo muntu arambwira ati wewe ikintu gisigaye ni ukuja mu bakizwa bahagusengera. Nanjye abagije bakizwa sinavyitaho kwese, sinanavyerekwa nagomba kuko nabona ko ari uko nsanzwe nkijijwe, kuko nta vyaha nakora kweri, kuko baratwigisha ko kizira gukora icyaha, nanjye naravyirinda gose. Hanyuma rero ndaja ngaho ndarindira, ariko rero tukafise umuhungu tuvukana, Imana imuhezagire cyane, n'umukobwa tuvukana Imana imugire neza. Bambwira ubutumwa bwiza bwo kwihana. Ego jewe ndabura ngenda bigenza. Umunsi umwe grand frère yaduze, yari umusoda akorera muri kumuzinde, yaduze arambwira ngo Imana imbwiye yuko icyacuye imigozi yose yayikuboshe kugira ngo kizwe. Ndamubwira n'ibyo byose ntabyo numva. Ndabyibuka hari tarike imwe y'ukwezi, hari tarike 4 z'ukwezi kwa mbere. Hanyuma rero jewe ndamubwira nuko ibyo bintu biko ravuga je naza kutavyo numva. Arambwira ati nuko bimeze rero je hanaduze nzi neza ko ugiye gukizwa no munsi. Sivyo numva kweri. Cyo gatondo turatera inkuru, mu gatondo turaryama, ukiyashaze nukayigira kwisengera, arindiriye ko ndamuherekeza tujana. Ndamubwira nti wapi cingiye mu misa ya kabiri. Nje mu misa nja kuja mu misa ya kabiri. Muri misa ya kabiri yinjira saa 4. Bazi ko bakizwa bagenda mu masaa 3, saa 2:30, saa 3. Jewe rero narindiriye ko nitegura amashinja mu misa ya saa 4 matara kuri paruwasi. Mu nyuma rero ariko naho naguma nidadira nari ngwaye kweri. Mu nyuma rero Imana ikingirira neza. Uwo munsi acaragenda, ashitseyo Imana yamubwira ngo araja kuza. Aragenda arashika ku rushengero, arasenga, aricara. Imana ikimubwira ati ayishoze none ko ntamubona ko ataza, ati araja kuza ntugire ikibazo. Jewe mu mutima rero ntangwa kugira intambara. Intambara zikomeye gose. Satani akwega, Imana ikwega. Imana ishimwe ko ariyo yatsinze. Uwo munsi ndagenda ngiye guhitana umukobwa ari aho w'umuvyaranje, twagenda twasengana muri Muvuma Mariale no muri Schoenstatt. Uwo mukobwa ngiye kumuhitana ngo tuje mu misa ya kabiri, niteguye. Sinzi ngene numvise umutima umbwira ngo iruka. Bashasha ndavuduka ndiruka. Ndashika muri Pentecote, niyo yasengera mwene wacu. Ndashika muri Pentecote, hama rero Imana ishingirira neza. Uwo munsi ndakizwa. Ariko nca mbona yuko Pentecote kweri sinaryoherwa, kuko
ishatani yagumye inyereka yuko ibyo bintu ngiyemwo bitari byiza bitameze neza. Rero ntangura gutangura intambara kuva uwo munsi, kuko intambara nagize zabaye intambara zikomeye, kuko baraje no kundondera muhira bo kwiparuwase, abo twaba turirimbana muri katolika, abo twaba tuvuganiro zari, abo nari naravyaye muri promesse, mu bintu vya promesse muri Schoenstatt, abo twari kumwe muri komite ya Schoenstatt, abo twari kumwe muri vya Louange, abo twari kumwe muri ewana, ibintu byose nari ndongoye ku ishuri, abanyamihari baraza kugira ngo ushobore kugwa bikanga. Ndagerageza uwo musaza wo mwene wacu aramba hafi, n'abakizwa bagenzi biwe twabana hafi, baramba hafi, bambwira ati izo ntambara urimwo zizohera. Nyuma y'abacu batangura kunsengera, yashakiri cya kikwara canje, baragisengera ndakira, Imana ingirira neza, nca ndakizwa neza. No kuvuga ndakizwa neza, no kuvuga naciye mbatizwa amazi menshi muci mu kumunane. Imana ingirira neza, nca ntangura kubona ibintu ntari bwigere mbona kuva mbaho. Ariko inkuru y'Imana isubira inyuma. Icyo gihe jewe ntarabatizwa, ntaranakizwa, nkivuga irozari, nkivuga ishapure, nkivuga ibikirozari n'ibiki byose. Narashobora kunywa utuyoga, kuko ntibatubuza ko inzoga ari mbi. Narazinywa mugabo ndiko ndavuga ishapure nkacemera nk'usinziriye gato, kuko narashobora kuvuga ishapure kuva saa 3 gushika minuit. Irozari misi yose sinasiye. Rero mu nyuma kweri nkabona ibintu, ndyamye nkabona ibintu, nkabona umuntu ambwira ati va ngaho uje ngaha ndakweka uja. Vanga ivyo nkabibwira abantu benshi twaririmbana, twakorana ibyo bikorwa, akambwira ngo oya ngivyo ngo gwasho senga ibyo n'ibishetani. Naho nkabona neza ko ari Imana yagomba kunkizwa, ko yabona uburohe nduhiyemo, kuko naramubwira Imana nti jewe nimba iyi nzira ndimwo itazonshikana kuja mu ijuru, ni uzomfashe Mana yo mu ijuru, unyereke inzira ishobora kunshikana mu ijuru, ko nshaka kuja mu ijuru, ico nashaka. Imana ishingirira neza, kiranyereka, irahanyereka. Rero maze gukizwa rero ndabona ibintu nari bwigere mbona. Imana iranyugurukira, ndabona ibitangaza, Imana iravugana nanje, turaja mu masengesho bikomeye kabisa, ndagiye umwete udasanzwe. Imana ingirira neza, turayiraza no umunsi umwe ngurirwa ubuntu. Imana iraza mu ijoro, Mareka araza arambwira ati wewe Patrick, tujye kuvugana nawe, wanezereye, musabisha ugomba. Nagiye ubuntu bene data, Imana iragahezagirwa, ndayibwiye icyo nifuza, kuko nariyumviye kuyibwira ibi n'ibi, ndayumvira kuyibwira ko no kwiga muri Amerika nka perezida, nkagira ibikira z'ibijubu. Ariko nca nibuka rya jambo Salomo yavuga, Imana imubwiye ngo musabisha ugomba, aca yisaba ubwenge. Ntiyasabye itunga, ntiyasabye imodoka, ntiyasabye ibiki n'ibiki, ntiyasabye oya, yasanzwe ari umwami, ariko yasabye ubwenge bwo kurongora abantu bayo. Nanje nibuka icyo nsaba, ndagisaba, Imana ishingirira neza. Rero bantu b'Imana, burya nta kiburimvo, nta kintu na kimwe kiburimvo, kandi Imana igomba gukura ahantu ntiburi kikora. Kandi wowe urabona ko kikwabaje, ariko ibigomba yuko ikugirira neza, ibigomba yuko igutabara. Jewe icyo gihe cyo kisatana kigwara, napfuye gushika nyana maze inkindwi zibiri sengerayo, nukuri kose byagiye bijana n'uwo mu cyo gihe nyene. Ubu ndakomeye, ntangorane mfise y'icyo gisata. Vraiment ndayishimira Imana, ndayishimira agahezagirwa. Nta yanje yariyo, abayumvise bose Imana bahezagire. Ariko nagenda batekerera impanuro bene data, umuntu wese azogira ingorane, azokumva afise ibibazo, aregera abakozi b'Imana, aregera abashobora abamurusha agakiza, ahanuze, kuko nanje narahanuje nicyo gituma naciye ngirirwa neza. Ubu rero ndashima Imana, Imana yarangiriye neza, nayimenye, iragahezagirwa. Nuko rero muze mushishikaye gukorera Imana,
muje mushishikare kurondera ngene muyimenya. Imana ni nziza bene data, iratabara. Yesu arakwiyereka mu bibazo, akakwiyereka mu ngorane, mu ntambara, mu bintu biteye ubwoba. Umaze gukizwa no kuvuga ucuguruka amaso, kiya gitambara kiba kiri ku maso kica kivaho, no kuvuga ngo ucusigara uraba. Yo natangura kuraba nkamenya ibiri imbere. Bene data igitangaza, urashobora nk'ubumwe twe turabakizwa, urashobora kubwira umuntu atarakizwa atarayihana neza, ukamubwira uti urashobora kubona ibiri imbere yawe imwe bizobejo ntavyemere. Je narabiravyo nkabibona neza, nkabibona ati ejo bizogenda gutya. Jesi nta kintu kimwe cyashobora kuba ntakizi maze kwihana neza. Yesu rero abahezagire. Imana ni nziza, uyiyegereje ntimutetereza. Yarankijije ubu ndakomeye, yarampaye kuyimenya, ndayubaha cyane, yaragahezagirwa. Bisigaye dusengerane ngo azoshika mu ijuru, izo duhe kurangiza amahoro urugendo turimo mu isi. Birashika ufise uca mu bibazo, uri mu ngorane, birashika ufite ikibazo wiyumviye ngene zobigenza, ukiyumvira ngene abantu bazokugirira nabi. Bene data, jewe ntarakizwa nkirondera gukizwa, nje natanga kurondera gukizwa niga mu mwaka wa 5. Nagize kuja mu gikorane, mama aramfata, ariko Imana iragahezagirwa, yaramunkirije, yarakizwe, yawe yarakijijwe, yaramfashe arankubita imivumvu nasanze yayifashe arayibika musi y'igitanda. Mvuye mu gikorane ico gihe nyezewe cyane, numvise ubutumwa bwiza cyane gose. Bimeze neza vraiment. Nashe aramfata arankubita, sinzopfa ndazibagira izo nkoni, yarankubise vraiment bikwiye. Ndamwibutse nti mama, uribuka ko nagiye ikintu waje rero ikintu gira umwana mutoyi ntucibagira. Mama yarankubise kabisa, yarankubise arankubita umuvumvu kabisa urancikirako. Ariko agatima ko gukizwa kagumye muri jewe. Nagiye gukizwa niga mu mwaka w'9, yankubise izo nkoni niga mu mwaka wa 5. Numva yuko imbuto Imana yaguteye imbuto idahera, iguma iri muri wewe gushika ishitse ico yagusezeraniye. Bene data, nukuri ntuze wiganyire, ntuze ugira ubwoba. Je nari mfise abantu benshi bantera ubwoba, aba onkre, aba tantine, abakibaza bambwira ngo ibintu wanyinjiyemwo, ariko ndashima Imana ko nagumije ibanga ry'agakiza. Yesu abahezagire, Yesu abagire neza. Imana ziduhe kurangiza amahoro, ziduhe kurangiza neza. Mwami Imana abahezagire. Murakoze. Amen. Murakoze cyane Patrick kutwifuriza iherezo ryiza, twese tuze dutahe amahoro. Murumva rero yuko Patrick Imana yamukuye mu bakatolika iramuzana mu bakirisu, ariko ni vyabaye par hasard. Umva ko hariho ahantu Imana yagira mucisha imuzana mu kugwara, arasoma amashapure, mwarabona ko ishapure atacamufashije. Mu nyuma umugenzi wamubera umufasha, amubera une aide, aramaraza, arabimubwira ati wewe ifo kugenda mu bakirisu bakagusengera. Hama après là, nubwo Patrick atabitahura, mu nyuma aravyemera, aragenda ahura na Yesu. Gushika uyu munsi Patrick aramamaza Yesu, yaciye yizera Yesu kugikwera igitangaza yamukoreye. Nawe rero ni wifuze canke ntugakenere kwakira Yesu vyaciye kure nka Patrick, ariko wewe wagiriwe ubuntu, wamutwumviriza, wamawumviriza nahe zacu, utarakira Yesu, utarava mu bakatolika, akira Yesu ugifise umwanya. Ntuzorinde kuvunagurika, ntuzorinde kugirirwa nabi hama uze kuhitamwo wamerewe nabi, ariko wakire Yesu. N'ubu Yesu aracariho kandi aracakora. Nuko rero reka ndagushimire wowe wese washimye kuduha akanya kanyu kugira ngo mudukurikirane no kudutiza amatwi yombi ngo mwumvirize Yesu yagiriye mwene data Patrick. Hama rero katubashimire namwe Patrick nahayo kubona mwashimye rwose kudusangiza inaye yanyu. Yesu abahezagire, abibahera ubuntu. Nuko rero reka tubike banure mwese mwakoze kudukurikirana, ariko nongere ndabibutse yuko namwe mushaka kudusangiza inaye
yanyu mushobora kutwandikira kuri inazayesu@gmail.com. natwe nitwamara kwakira ubutumwa bwanyu tuzeza tubakure hama mudusangize ivyo Yesu yabagiriye. Hama rero nawe utari bwagire subscribe ndaguhamagara kugira subscribe canke s'abone, hama ufyonda ku gakengeri kari iruhande ya subscribe canke s'abone, hama Imana izo guhezagira. Nuko rero ndabikebanuye, amahoro atagira uko angana abe ariyo aganza imiryango yanyu naho mubaye hose. Nuko umugisha w'Imana ubabe ko uyu munsi niyo bitazoshira, mu izina rya Yesu. Naho utaha, bye bye.